urakoze cyane Yesu abahezagire amashimeshwe ko hari Yesu abahezagire. Clap your hands for the choir. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe. Jesus be praised. Harimo nashyize ku mutima ashaka kuvuga uno munsi. Something that God put on my heart I want to talk about. Sininya kuvuga icyo Imana I yambwiye. am not scared to say what God has put on my Kubera heart. ndazi yuko Imana ivuze irakora. Because when He talks, He makes it come to pass. Twe turashaka kuryama tugasinzira. You can sleep, Akajambo nyine rivuga ngo wowe ntasinzira. but He says He does not sleep. Ateramiye ijambo ryo kugira ngo ashobore kurishitsa. He always watches for His word and accomplishes Bisigura it. ngo amaso yiwe aguma akanura kugira ngo arabe ijambo rye waho riri kugira ngo rishobore That gushika. means He's always awake looking for His word so He can accomplish it. Pastor Imana yamwenda kubwire bose bumva. God, Pastor, the Lord told me to tell you when they're all here. Abavuze ko utamagawe bazoza kubwira ko wahamagawe. They will tell you that you are called. Those who didn't say that you are not called. Umwaka ntushobora guhera mutamuye ikiganza cy'Imana muri ino shengero. You will not spend this whole year without seeing the power of God in this church. Biravuga ngo bababwiye ngo ni muri abana banje bazosubire kuvuga ngo muri abana bisumba byose. When they said you are not your children of God, they will tell you that you are the children of the Most High Imana God. nizo bikora kubera aciye ubwenge bwinshi. It's not because He's wise, Naho aciye ubwenge. even if He's wise. Nizo bikora kubera azi kuvuga. It's not because He knows how to Naho azi talk, kuvuga. even if He knows how to Ijambo ry'Imana talk. rivuga ngo si kubw'inkomezi The zawe. Word of God says it's not Ariko by ni kubwamwe might, muhoraho. but it's by the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Jesus be praised. Reka ndababwira abapfuye si bashobora gutaza The Imana. dead cannot praise God. Ni jewe nawe turi bazima dushobora gutaza It's you and Imana. I who are alive that can praise Biranezera God. Imana gushikana ijambo ryayo mu buzima It bwawe pleases God to accomplish His word in your life kugira ngo bashobore kwizera biciye mu buzima so bwawe. that they can believe God through your life. Imana ntushobora kuyibona gutya ngo uyikoreko. Cannot touch God Ariko tangibly, ijambo ryayo rivuga ngo ibintu by'Imana ni nk'umuyaga. but the things of God are like wind. Ntumenya aho uva n'aho uja. You cannot know where it's going or where Ariko it's uravye coming ama from. efe urashobora kumenya ko umuyaga uhari. When you look at the effects, you can know that it's happening. Barashobora kwanga ko Imana ibaho. They can refuse that God exists, Ariko nibabona ubuzima but bwawe if they see your life, kizoba ikimenyamenya ko Imana it ishoboye. will be proof that God is able. Nibabona ubuzima bwawe. If they see your life, Nico gituma Imana imbere yuko ikora ibintu ibanza kwikubwira. that is why before He does things, He has to Kugira ngo tell you, nivyashika ntibazovuge ngo yari umuganga yabikoze. so that He will not be the doctor that did it. Kugira ngo Imana izohabwe So icubahiro. God can be glorified. N'amakuru y'imyaka vyamaze. It did not spend. It doesn't matter the years vyamaze. It doesn't matter the years that has gone through. Nta makuru nta kibazo c'imyaka vyamaze. It doesn't matter the years you have been in that N'uburemere bwavyo. and the weight of that. Ariko iyo Imana ivuze irakora. But whenever He speaks, He does. Reka ndabwira Imana ijambo yatubwiye umwaka. Let me tell you what God told Yavuze ngo us. tuzokumva inkuru nziza y'akanyamuneza. You will hear the good news of great joy. Uviriza icashikiye Mariya na Elizabeth. Listen to what happened to Mary and Nabwiye Elizabeth. ko Elizabeth yarashaje gose. Elizabeth was old, Ariko yari ngumba. but she was barren. Ntiyashobora She kuvyara. couldn't bear children. Ariko Mariya wewe yari nkumi. But Mary was young. Ariko nta mugabo yari afise umufiance gusa. She only had a fiance. Imbere yuko Mariya abanza gusama inda, Before she conceived, Imana yabanje kuanza gutuma Elizabeth asama inda. God made Elizabeth to have a child. Icyumbwira ngo genda kwanza imbere kugira discussion genda kwanza wumvirize genda urabe Elizabeth kwanza. Please go hear Elizabeth first. Kubera Because that one, yamaze gusama inda. she already conceived. Bisigura ngo nawe ntuzonanira. It means that you too are not too hard for me. Ijambo impossible The word impossible, riri muri dictionnaire ngaha ku isi. it is here on the dictionary of the world, Mwijuru iryo jambo ntiribaho. but in heaven it's not there. Biravuga ngo nta kidashobokera The Imana. word of God says that there's nothing that is impossible to God. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. What is impossible to people is possible to God. Nico gituma ari viza kutangura kwizera Imana kuco yavuze. That is why you have to start believing God to what He has said. Mbega twoba bande tutizeye Imana muri no si y'abazima. Who would we be if we do not believe God in the land of the living? Satani ariko arashaka kukwereka yuko Imana itabaho. The devil wants to show you that God does not exist, Ariko ashaka kumvisha ko wewe abaho. and convinces you that He exists. Niko yamye. He has always been like that. Abantu baremera umuntu umubwiye ngo nabonye amadayimoni. If you tell someone I have seen demons, Ashaka ngo Imana igufashe. they tell you, may
God help you? ariko umbwira ngo nabonye abamarayika But if you tell me that you have seen aca angels, kubwira yuko uri umu escrow they will tell you that you are a liar. kubera yuko abantu Because bamenyere manifestation y'imwe mu bigusumba The y'Imana use of a manifestation of demons more than the ariko manifestation ndashaka of kubabwira God. yuko abakorotse But I want to tell you that the ones who were yari put down, gatatu it c'abasigaye was only a third of the ones who ndakubwira ngo were bari mu ruhande rwawe nibo benshi cyane gusumba bakugwanya Imana irabwira Zorobabeli ngo uzosubira gushira amatanguriro God told the Zerubbabel, you put the uzoheza ibyo uri foundation. kurubaka You finish what you started to build. Hallelujah. Hallelujah. amene ziwanyu ngo zira Yesu ashimwe Jesus be praised. haleluya Hallelujah. umviriza Imana ntukeneye kuyumva gusa muri Bibiliya You don't need to see God and hear God in His urakeneye no word. kuyumva mu mubiri You have to feel Him in your urakeneye no heart. kuyumva mu maso You have to urakeneye feel Him in your kuyumva mu magara You yawe have to feel Him in your health. urazi Imana ikugendereye When God visits you, utangura gutwega nk'ikirofa you start to laugh and utangura comfort kurira him. You nk'umwana have to cry like a utangura child. kujukumira You nk'umengo have to harakanye tremble like you are ariko si cold. kubera hakanye It's not because it's hari ubushobozi cold. bwakumanutseko There is a power that has come iyo upon Imana you. ije ku buzima When bwawe God comes upon ibintu your byose life, biratitima everything has to be shaken. haleluya Hallelujah. rakosharabakasaka haleluya Hallelujah. si Imana y'abanyenkomezi It's not God of the ni mighty. Imana y'abanyantege nke God of the weak. kuko nikeneye inkomezi He does not zawe need your weak ikeneye umutima wawe wizeye He needs your heart that is full of faith. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. Yesu ashimwe Jesus be praised. nitwarangiza When we finish, mwene data honera Imana imuhezagire the sister Ornella, may God bless you. ndashaka baze kudushiramo igisirimba I want them to put Ikiguzi. ndashaka tangura gutazira I want to dance for God tuvuga ngo uno munsi kandi Imana irerekanye ko ishoboye and say that God has shown that He hari can. amadosiye menshi ari pending They're pending a file, ariko uno munsi yagiye kutwereka echantillion but today there is a haleluya Hallelujah. uno munsi yatweretse Today echantillion He showed the sample. naho ufise amadeni If you have naho debts, ufise even if you ibibazo have problems, Imana yabimukoreye what iracyashoboye I did can also do it for ndashaka you. utangure gutazira I Imana want you to start to praise God. ndashaka gushimira ko I want ishoboye you to start to amakuru praise God. atubwira bad news The bad news that amakuru are happening. atubwira bad news These are saying ariko bad uno news. munsi tugiye kumva inkuru nziza Today we are here nawe and ndakubwira ngo uri mu nzira I will tell you that you're on the way. sindiko ndakuryosha I am not making you feel mu mwaka good. uheze haje umuntu gusenga Last year someone came here. oya sinebwashike ngaha I was not here yet. uwo mama yaramaze imyaka indwi yaravyadashe asubiye kuvyara 7 years before she has conceived a child, but after did not have a child. hama uwo mumama That mother, Imana iramuvugaho kandi arasengerwa and God spoke about that person, and God and we prayed for that person. nta kwezi guheze bambwiye ngo It's not been for a month. ari mu bitaro She is at the hospital. ariko ntagwaye She is not sick. ahejeje kwibaruka She has conceived. haleluya Hallelujah. iyakoze biriya ntaho yagiye The one who n'ubizobikora did it is always available. reka nyarutse burya ubutumwa Yesu ashimwe Jesus be praised. adufashe adushire ko ari yanjye tuvugana uno munsi The mbego word- tutazira Imana Before we praise God, mwene data brethren, wewe nutizera ivyo witwa ko wizera if you don't believe the things you are supposed to be believing, nutizera izina witirirwa if you do not believe the name that is yours to believe, wumva usigaje iki what do you have left? Yesu ashimwe Jesus be praised. Yesu ashimwe Jesus be praised. urakeneye gusubira kwizera izina witirirwa You need to believe in the name that you were given. kubera Yesu aravuga ngo umwana w'Imana niyagaruka mu isi mbega azosanga The ukwizera word of God says, if the Son of God comes, will he find faith on earth? baramubaza ngo ni gute twokora ibikorwa vy'Imana How can we do the works of God? arabishwa ngo ukora ibikorwa vy'Imana ngo nukwizera umwana w'Imana nuwo Imana niwo yarungitse Yesu Kristo The work of God
God is to believe in God and the one he has sent. iyo imana iriko irakurondera When God is looking for you, ikeneye ukwizera mu mutima wawe. he needs your faith in your heart. Ijambo turiko turavuga The word we are talking about, rikeneye kurema ukwizera mu he mutima needs to wawe, create faith in your heart. kubera niwizera Because if you believe, iyo niyo materiel yonyine imana ishobora gukorera ko mu it's buzima the bwawe. material God can be standing upon to work. Uno munsi tugira tuvuge ikintu tubandaye ku butumwa imana yariko iratubwira mu ndwi iheze. We are going to continue in the preaching that we have been learning. Ikiguzi cy'ukunga ubumwe. The cost of unity. Ndashaka atwereke amaverse tuza gusoma muyandike mwanza kuyasomera I muhira. just want you to look at the verses so you can read it at home. Mu itanguriro 11 Genesis 11, berekana ivy'umunara wa Babeli. they show the Tower of Babel. Hama muri Yohana 12 In John 12, nahasimbire berekana inkuru ya Yuda. they talk about Judas. Hama tanguriro 11 narababwiye ko berekana muri buka ingene bubatse umunara Babeli hama biranka kubera yuko bacanyemwo ntibasubira kumvikana. Yeah, they were building the tower, but it couldn't work because the unity was disrupted. Hama aho nza gusoma gusa ni muri Yohana 12:3 gushika ku 7. I will only read in John 12, 6-7. Ariko imbere ko ndasoma reka ndababwira handi ca tuhagaruka. Before I read it, I will just tell you another scripture. We'll come back. Muri Yohani 6:70 gushika ku 71. John 6:70-71. Yesu arababwira ngo umwe muri mwebwe ni mpemu mbi. He said that one among you has a evil spirit. Oh yeah, yavuze Is a devil. is a devil. Yes, one of you is a devil. Hama muri Yohani 13 John 13, umurongo wa 21 wa 21 gushika ku 27. Yes, John 13 verse 21st to 27th. No, why? Yohani 13 niho Imana yari kwirerekana God was showing yuko uzomutanga ari Yuda. that the one who will give him out will be Judas. Aravuga ati He said, uwo nza guha uno mukate the one I will hand this bread to, niwe azontanga. it will be the one that will be bringing me to those people. Okay, ndaje kuvuga amaverse zo gusoma. I have just talked about the verses I want to read. Donc ninaza kuyavuga muraza kwibuka. If I talk about it, you will remember. Sigaranye iminota 3 minota mfise. I only have 3 minutes. Marishimwe ko mwijura ata minota izobiha. Praise be to God, there will not be minutes in heaven. Okay, Yesu ashimwe. Jesus be praised. Hari inkuru ya Yuda nshaka kubacira ko mayange. There is a story of Judas I want to briefly tell you. Tugende muri Yohana 13:3 gushika ku 7 ndasoma nyarutsa cyane. John 13, 6-7. Maze Maria yabira ingero y'amavuta. Jean 12 verset 3. John 12. Third verse. Maze Maria yabira ingero y'amavuta atamena n'igiciro kinini cyane y'agati kitwa narada ayasiga ku birenge vya Yesu abihanaguza umushatsi we kandi inzu yose itamena namwe ayo mavuta. Ariko Yuda Iskariyota umwe mu bigishwa biwe wagira azamugure aravuga ati niki cyatumye ayo mavuta ataguzwe idenari y'amajana 3 ataguzwe idenari y'amajana 3 ngo zihabwa boro. Ariko ivyo ntiyabivugishijwe no kuba baraboro nuko yari umwivyi agendana umufuko agasotora mubitswemwo. Yesu aramubwira ati numureke kuko ivyo yabibikiye umunsi wo guhambwa kwanje. Aboro muramana misi yose ariko je ntituzokwamana imisi yose. Yesu ashimwe. Jesus be praised. Nitwagenda 30 ndabasaba munyongera umwanya. I will ask you to please give me more time. Mutawumayica mpagarika ubwira ntwaye. I will stop if you don't. Yesu ashimwe cyane. Jesus be praised. Reka ndabwira inkuru abantu benshi batazi. Let me tell you a story many people do not know. Intumwa za Yesu bari bameze nk'uko dufate mu ishengero. The disciples of Jesus were like how we are in the church. Hama ingene bari bameze nuko umwe wese yari afise icyo ajejwe. Everyone has a role they were playing.
hama yuda yarajejwe kese And Judas was there for the financial box. yari umutrezoriye He was the treasurer. bisigura ngo haje umuntu akaza kubitsa amahera If someone will come to bring the money to simvuge them, kubitsa mvuze yaterera igikorwa who would c'Imana contribute to the service, the work of God, akavuga ati reka rero Yesu tumuhe amahera kumbure canke imikate y'ukuzoca afungure ejo cyane dufata ibindi let's say they would give Jesus the bread so that he can have something to eat. ingene vyaca bigenda nuko baca bayaha Yuda kugira ngo yabike So they will give it to Judas so he can keep it. sasa ibintu vyita ibigavu vyatanguye kera So taking some money of what you are supposed to take started to Judas. c'est-à-dire yuko bibirivuze ngo ngango yarasotora mu mahera He would take some of the money. yazarakuramo duke duke He would just take few of the money. umviriza hari ikintu gitangaje shaka kumuyumvira There is something that is important I want you to think about. nimba Yuda yari umusuma If Judas was a thief, ni kubera iki Yesu yamuhaye ikigega why did Jesus give him to be a treasurer? murakibaza ico kintu Do you ask yourself that? nimba Yuda kuko Yesu yarazi ko Yuda yiba Because Jesus knew that he was a thief. na Yohana yarabizi uwo yandika igitabo Even John knew that he was a thief. hari abandi batari babizi kubera muri ajya evangelie yandi ntavyo bavuga Some people did not know because they don't mention it. evangelie ubutumwa bwiza bwanditse na Yohana bwanditswe nyuma y'ubundi butumwa John, this book of John was written after the other ones. nico gituma ubibonye That's ubona why when yuko we see it, ahishura ibintu bimwe abandi batari bazi He revealed some things that the other people did not know. rero Yuda yari umubandi Judas was a true thief. bene data umwanya wanjanye muranyongera umwanya You are giving me time. abavyemeye baduze iganza gucyane Raise up your hand. nimuze kugenda mushavuye Do not be sad. Yesu abahezagire muranyongera iminota 30 gusa ico nikorera 30 minutes. okay turabiraho Yesu abahezagire Jesus bless you. Yuda yariba Judas was a thief. reka ndababwira ikintu gitangaje kuri Yesu Something that is surprising to Jesus. Yuda ariba amahera Judas steals money. amahera yofasha abandi bantu bose Money that will help other people. ntariko yiba pasteri wo muri Eden Garden He's not stealing from Pastor Jean-Marie from Eden Garden. ariko yiba Yesu umwana w'Imana He's stealing from Jesus, the Son of God. kandi Yesu arabizi And Jesus knows it. kandi agaca en plus yuko azi ko ari umubandi And more than to know that he is a thief, mu kirundi babita ba kaboko they're named like that in Kirundi. aca abari wajeje ibigega And he put him in the responsibility of being a treasurer. Yesu hari ukuntu ajera amadosiye bitandukanye nuko twe tuyajera There's a way he deals with problems different than how we deal with it. hari ibimenyamenya yuko Yuda yiba The proof that he steals, Yesu arazi ko Yuda azomutanga Jesus knows that he will give him up, ariko ntigeze amusohora imbere y'abandi bose ngo yerekane ngo ujya azonanga but he did not show him off like that. muravyibaza ivyo bintu Do you ever think about that? Yuda ni menace kuri abo bantu Judas is a true threat to those people. ariko Yesu ntigeze amuvuga But he did not mention him. bavuge ngo uyu ni wazontanga He did not say, this one is the one that will give me up. yarabibanyegeje He hid it from them, ariko abivugira muri rusange but he said it in the congregation. kubera umwe wese yarazi intege nke ziwe Because everyone knew their weaknesses, hari igihe baca babaza ngo yoba ari jewe they will ask themselves, is it me? agaca babwira ngo umwe muri mwebwe He will tell them, one of you ni umugwanizi is a devil. ndaza kubasiga ibituma yamwise le diable I want to explain to you why he named him a devil. bene data Imana ifise ukuntu ikora twe tudakora There's a way he deals with things that is different from us. ndashaka wowe nyene wiyumvire mugwe muri imbere bwira nimwarabona caza ngo uravye uri kwiyumvira undi muntu murabe hano imbere ndababaza Just look at me so you can I can ask you something. nk'umunsi ngaha anye womenya mwene data The day you will know that the brethren, yuko ariko arakora dega that they're doing an evil thing. ubivugira muri rusange cyangwa ugenda ukavuga naka ariko akora dega ndafise ama proofs Do you talk about it generally or do you point him out? reka ndabwira icyashikiye Petero Let me tell you what happened to Peter. undi munsi Yesu aravuga ngo Petero Satani yagusabye ngo kugosore nk'ingano One time he said the devil has asked of you to swift you like a wheat. igihe babwira siho vyari bibaye It's not the time that
ntibabwira yuko so byari bikiba. It's not the time it was happening. Satani yari abasavye mbere, He asked of them before. ariko Yesu ntiyabivuze. He did not say it. Yavuze ngo nagusengeye He said, I have prayed for you. kugira ngo niwamara gushika muzoshikamisha So abandi. that whenever you will be strengthened, you will strengthen others. Urukundo rwa Yesu The love of Jesus, rwatuma aha amahigwe abantu, it will make him give chances to people. kubera Yesu nakurabira mu bikunanira. Jesus does not look at you through your weakness. Aguma yiteze kundi musi uzokwizera ijambo He ryiwe, always is expecting you to believe in his word. kugira ngo niwagizera azoshobore kuguha inkomezi So umwizere. that whenever you will believe in it, it will give you strength to Twebwe it. kenshi dukora ibitandukanye n'ivyo Yesu akora. Sometimes we do things differently, like Jesus doesn't do that. Petero yari yahakanye Yesu, Peter denied Jesus. yararahiye n'ukuri He sinamuzi, swore that he didn't know him. ariko bajya abandi bene se bagumye bari kumwe nawe, But the other brethren kept being with him. kubera Petero ntiyekanye Yesu kubera atamukunda, He did not deny him because he doesn't love you. He yaragize loved intege him. nke. He was weak. Mu ishengero rya none In this church of this time, ducira urubanza abanyantege nke, we judge the people who are weak. tubatera amabuye ahagaragara. We throw stones to them publicly. Imana itubabarire. May God forgive us. Ndashaka kubwira ngo hari ijambo umukozi Imana avuze wamugoyeze, reka ndabibabwire. There is a thing that the servant of God said. I want to tell it to you. Ijambo ry'Imana ravuga ngo uzosunika ikibuye kizomugarukako, The word of God says, if you throw the stone, it will come back to you. uzokwimba ikinogo azokigwamwo. If you dig a hole, you will fall in it. Muri ino si y'abazima In this word of the living, iminsi ucira abandi ikuzako. the days you count as judgment will happen to you. Igiti Amani yamanitse kugira ngo Moridekayi akijeko niwe The tree yakigiyeko. that Naaman prepared for Mordecai, it was Naaman that was hung on it. Iyumvire mwene data, iyo uriko urumvira ibibazo byawe uvuga ngo Mana mbabarira, If you think about your problems, you say, God, forgive me. ariko wiyumvira ivy'abandi uvuga ngo nabambwe. But if you think about other people's problems, you say, may they be crucified. Ivyo nivyo bituma ishengero ry'ubu atabushobozi bushobora kumanuka ngo bugire ico bukoze. That is why the power of God cannot fall down and do something. Hacaja mu kwikekana. There's you think about another person negatively. Imana yashaka kunyereka umuntu mugabo akanka kuza. God can show me someone, but that person not come. Vyama vyabaye kandi ashobora kumubona mugabo sinza kumuhamagara ko sishaka kumuhata. It's always happening. I'm not going to bring him because I will not force him. Ntiwibaze ko ntaba namubonye. Do not think that I have not seen him. Undi munsi uzongeze nzobikwereka. Test me, I will show you. Siniko ndiyemera mugabo iyo Imana yampamagaye ndavyemera ko yampamagaye. When he calls me, I agree that he calls me. Uzi gituma umuntu n'igihe cyo gutabagwa ataza gutabagwa. Do you know that whenever it's the time of deliverance, why? Kubera hagati yacu hari guciranira imanza. Because among us there is judgments. Kubera yuko tuvuye ngaha bacaca kuri telefone ujya vyamugendeye gutya. Because afterwards they will call each other and say, this is what happened. Nico gituma n'abapagani badashobora gukizwa. That is why pagans are not saved. Kubera dukora ibintu bibishe n'abapagani badakora. Because we do things that even pagan people do not do. Biravuga ngo uwanka mwene se n'umwicanyi. The Bible says if you hate your brethren, you are a murderer. Nukeneye ko abapagani bihana ubanza kwanza wowe kwihana. You don't need for pagans to repent. You first have to repent. Ego mwene data aranywa inzoga. Yes, the brethren drinks. None wibaza ko atabindi ukora. Do you think you don't do other evil things? Ego mwene data afise ingeso mbi. Yes, the other brethren have a bad character and bad habits. None wibaza ko imbere yuko Imana igufasha uri ufise ingeso nziza. Do you think that before God helped you, you had good habits? Urukundo rw'Imana nirutunga intoke. The love of God did not point fingers. Urukundo rw'Imana nirutera amabuye. The love of God do not throw stones. Urukundo rw'Imana rurafuka. The love of God covers. Ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rufuka ivyaha The vyinshi. word of God said the love covers a multitude of Kandi sins. ugukemuka kw'abantu ntibibera mw'ibarabara. It's not done in public. Bibera mu cumba. It is done in the private Na room. operasyon ibera mw'ibarabara. There's no operation that is done in public. Itegerezwa kubera mu cumba. To be done in a room that is private.
reka ndababwira ikintu kimwe. Let me tell you something. Yuda Iskariyoti yihakanye Yesu. Judas Iscariot denied Jesus. Mu vyakoze n'umwe tubona bamuvuga rimwe canke kabiri gusa. In the Acts of the Apostles, they talk about him once or twice. Urazi gituma bavuga rimwe canke kabiri Do gusa? you know why they talk about him twice or once? Intumwa ntizari ziraje ushinga n'ivyo Yuda yakoze. The disciples were not so hung on what he did. Bari bafise indi mission irenze ivyo Yuda yakoze. They had a mission that was beyond what Judas did. Igikorwa Yuda yakoze ni gitoyi cyane tugereranije n'ico Yesu yagiye gukora. The work that Judas did is very small compared to Christ what he Bariko did. bavuga Yuda kugira ngo bashobore kumusubiriza rap bace bagenda gukora igikorwa They're bahamagariwe. talking about Judas so they can quickly replace him and continue on the mission. Ishengero ry'uri mu rusaku kubera nta mission bafise ku mutima wabo. The church of God is in gossip because you do not have the mission in your Nta heart. butumwa uri kuravuga nico gituma ubutumwa bwonyene uvuga nuko kuvuga abantu. You do not preach the gospel, you only preach about people. Imana idutabare bene data. May God help us. Navuze brethren. ati umuntu y'Imana imuhamagara igihe yakakuza gutabarwa ngaho imbere. When God calls out someone here in front, he's afraid to come here because ariyumvira ngo baraza He kumuraba. thinks that people will look at him. Imana idufashe. God help us. Hallelujah. Hallelujah. Kugira habe ubumwe hari ikiguzi tutegerezwa gutanga. For it to be unity, there is a cost of that. Yesu ashimwe. Jesus be praised. Hari ikiguzi tutegerezwa gutanga. There is a cost we have to pay. Ikiguzi ca mbere The first cost. ni ukwemera yuko Imana ikora umutima wawe mu mpisho. You have to allow God to work on your heart privately. Yuda Judas, yari umubandi kandi Imana yarabivuga. he was a thief and God would talk about it. Mugabo yari yibaza ko ari ibintu by'amakuru. But he thought it was just, stories. Ntiyigeze yemera ko Yesu amuhindura. He did not allow God to work on him. Harageze igihe Satani ubwa mbere yaramwosha, The devil would tempt him. ariko harageze igihe ukosha bihinduka yuko wenyene yacitse the devil. It came to a point it was not temptation. He was himself the devil. Iyo bavuze the devil bariko bavuga l'accusateur. They're talking about the accuser. Urashobora kuba uri mu bantu b'Imana, You can be among the people of God. ariko kubera wanse yuko Imana iguhindura, But because you did not allow God to change you, umutima wawe ugahinduka ku buryo wowe nyene ubwikoresho ca Satani mu bantu b'Imana. that you can change to be a person that is yourself the devil among the people of God. Ubumwe ntibushobora gukunda iyo hari abantu b'indobeke banse ko Imana ibakora. Unity cannot happen if there is a yeast, something that is evil among the people. Urazi iyo umuntu yanse ko Imana imukora ku mutima ingene agera. Do you know what happens when you reach a point when you did not allow God to work in your heart? Tu deviens susceptible. Uwo muntu umenga ikintu cose kirakubangamira. You become successible to anything. Ujya mudamu aje gutangira ibintu Imana, When the woman came to give to God, Yuda umengo baramutonesa ati uwo muntu ariko aronona kweko ariko aronona. but Judas saw it as a threat. Why is she spending this money? Urazi igituma? Do you know why? Yari afise izindi agenda kashe inyuma. He had a hidden agenda. Iyo umuntu yanse ko Imana imuhingura, When someone has not allowed God to refine them, abafise amagenda kashe inyuma. they have a hidden agendas behind. Iyo abakozi b'Imana batemeye ko Imana ibahingura, When the servant of God have not allowed God to refine them, apana bo ngaha abandi other ones, baba bafise murantunga baba bafise izindi agenda. they have a hidden agendas. Jewe nza ahantu umuntu yababara ko mwene se yakoreshejwe n'Imana. I know that some people will be sad because the brethren is being used by God. Cyo tuma navuze ko nshimira Imana ku bakozi b'Imana muri ino shengero. That is why I said I thank God for the servants of this church. Iyo umuntu afise agenda kashe, If someone has a hidden agenda, nawe umubwira kwiyunga n'abandi ntibikunda kubera iki? if you tell them to unite, it will not be possible. Why? Kubera yuko Imana yagenderera uyu Because when God visits this person, aca ashavura. they will be angry. Kubera kuri we objectif ya mbere ni jewe. Because to them, their own goal is themselves. Ucumva umengo uyu aransize. You feel like they're running ahead of me.
kwanga umuntu rero bica byoroha kubera iki? To hate someone is easy because why? Kubera mu mutima wawe hari ikibazo. Because in your heart there is an issue. Urakeneye ko Imana iguhingura. You need God to refine you. Ikintu ca kabiri. The other thing, the second thing. Tura umunara wa Babeli. When we look at the Tower of Babel, Turavye intumwa za Yesu. when we look at the disciples of Jesus, Bari bafise objectif imwe. they had one goal, one main goal. Ntushobora kuyunga n'umuntu mutari ko muja hamwe. You cannot unite with someone that you are not going together with. Ikintu gishobora gutuma ishengero ryiyunga. The reason, the thing that will make the church unite together Nuko bose bibagira ibintu vyabo kanya gato. is for them to forget their things, their lives for a moment, Bagashira umutima hamwe and put their hearts together kugira ngo bahamagare Imana. so they can call upon God. Muri ico gihe In that umutwaro wa mwene time- data ndawugira uwiwanje. In that time, the burden of the brethren is mine. Ariko bishoboka mu gihe twafashe objectif imwe. But it's possible when we have the common goal. Ntivyigeze baho kandi bizokugera bibaho aho mu ishengero bose bakomeye. It's never happened. It will never happen that everyone will be strong. Narababwiye n'abashingiye intahe ko igihe Imana yaduhamagara haciye igihe. I told you that when God called us, it has been a while. Sinibuka hari mu 2007 igihe Imana yaduha umuhamagaro. Maybe I think it's 2007 when God called us. Mu mugwi w'abantu indwi twari kumwe jene y'imisi 3 ni jewe yananiye. With the 7 people we were with, I could not fast for the 7 days we were Ariko taking. Imana aciye inkoresha ibabwira ngo shaka kubabwira yuko nacaguye abanyantege nke kugira ngo netereze But abanyenkomezi. God used me to tell them that I chose the weak people to challenge the strong. Inkomezi zawe si ibyo ushoboye. Your strength is not in what you are capable to do. Inkomezi zawe ni kuba hafi y'Imana. Your strength is to draw near to God. Satani aracafise ijwi ryiza. The devil still has a sweet voice, Ariko ubu turamuhonyanga. but today we stamp on it. Ukuduzwa ni kuvana n'ingene uzwi n'ingene ukomeye. Elevation do not come from you being known and Kuvana powerful. n'ingene Imana yabaye hafi y'umutima wawe. It depends on how God is close to your heart. Ikintu ca mbere tubona gituma ishengero abakomeye n'abanyantege nke bajambwe bagakomera bakegera Imana. The way we see the church, the mighty and the weak being drawn together, Ni kubera bose bavuga ngo kubera uno munsi tugera dutangure kurondera Imana tutitayeho ivyacu. they start saying that we do not care about our own lives. We must seek God. Biragoye kubera Satani aguma kwibutsa yuko hari ibintu bitagenda neza. It is always hard because the devil keeps reminding you of what's not happening in your life. Ariko kubera ca kibazo ca mbere cakemutse, But because the first problem was resolved, sininya kubwira mwene data ndamwugurukira ibiri ku mutima. I will not be scared to tell them what's on my heart. Kubera confiance yarasubiye kugaruka kubera ndazi ko atazomvuga. Because trust has been rebuilt, I know they will not talk about me. Sirimwe ca sikabira abantu Imana yabwiye ibintu imbere y'abantu bavuga ngo oya ivyo sivyo. It's not the first or the second time that God says it in public, but you refuse that it's true. Hamaciye igihe no byabaye muri past, right? Or it happened in the past. Hama tugiye agacambwira ngo umukozi w'Imana ngo ujya muntu henje mbwa natinye ko abantu bagira. And then the person will tell me that it was me, but I was scared for people to know that Ni it's me. kubera ko mu nzu y'Imana harabuze umutima wo kuja hamwe. Because in the house of God, there is missing a heart of joining together. Ikibazo ca Petero Yesu yarakivuze. The problem of Peter, God mentioned it. Ariko Jesus yakibwiye mentioned it. data ntiyakibwiye abo mw'isi. But he said it to the Father, not to the people of the world. Uno musi wigira inama. Today, make up your mind. Nivyakunanira gusengera mwene data kuvyo ariko aracamwo. If it's hard for you to pray for the brethren for what he's going through, Uzoca uhora. do not say anything. Uzoca uhora. Do not say anything. Kubera umuntu ndashoboye gusengera. Because if you are not able to pray for the person, Ntumukunda ashaka ureke gutanga umutwaro wiwe. you, Reka ndakubaze you do not love umuvyeyi them. wawe agwaye agira apfe. If your mother is sick about to die, Uwaza ko agenda ngo hewe ngo mama aragwaye shagira apfe. do you go tell them, oh, my mother is Jamais omara amajoro uri kuri sonze sick? shurira. Never. You fast and pray Kubera and urazi cry. yuko n'amaraso yawe. You know it's your own Bijya blood. wagiriye mwene so si kubera wamukunda uramwanga. The things you did it to the brethren is because you Utegereza hate them. kwihana. You need to repent. Guhera uno munsi utegereza gufata ingingo. Today you have to make a Ikintu decision. cyose nzomenya kuri mwene data. Everything I will know
tell to the brethren, nakibwiye mwene data nzokibwira data. if I don't tell it to the brethren, I will Yesu tell it to God. ntiyabwiye Yohana urazi erega did not talk to John. Petero agira nyihakanesha Also, arindi rurabe. Peter is about to deny me. Never. Yagiye kwibwira ati Petero wowe uranyihakana. Peter, you're about to deny me. Yesu navugira muba Yesu sumu agent secret. Jesus is not a secret agent. Yavuze ngo vyose nabivugiye ahagaragara. He said that he said in the public. Ikintu nashobora kuvuga mwene data hari. The thing I cannot be able to say when the brethren is present, Sinemero kwivuga dahari. I cannot be able to say when he's not present. Uzoze wishira kuri umunzani. Always put yourself on that balance. Bega mwene data nk'ubu yovyumva ibindiko ndavuga no vyemanga canke no bihakana. If the brethren would hear me, would I be able to Urubanza strongly ni gwakwagira uzoca uhindura. If judgment comes upon you, change yourself. Urukundo rubuze hatangura kuza ingwara na kanseri kwera umururazi. Yes, when there is no love, there is cancer because there is that pain that is inside of people. Kubera urwanko rwirukana Imana rukazana impwemu mbi. Because hate brings away the Holy Spirit and brings evil spirits. Ico gikorwa maze imyaka ngerageza. I have been spending years trying. Abantu bafise ingabire z'ukwerekwa. The people who have gifts of seeing. Urashobora gucira urubanza abantu kubera urabona ibintu byoroshe. Because you can judge people because you think it's easy. Ariko Imana yanyeretse yuko atari ivyo. But God showed me that it's not. Niba wabona ikintu c'umuntu ukibonye kugira ngo umucire urubanza. If you see something about someone, you do not see him to judge them. Yesu yavuze ngo udashaka abandi bagukorera ntukabikorera abandi. Jesus said, if you do not want this to happen to you, do not wish for that person, for it to happen to that person. Sasa ndakubaza ibintu vyabereye mu cumba n'umuntu mubakanye urashaka ko abandi bazogenda barayivuga kubera yuko wabagire confiance bakakuvuga. Do you want people to talk about the things that have happened in your room with your husband because you trust them and you told it to them? Niba udashaka ko bigushikira nawe ntubikore. If you do not want it to happen to you, do not say it. Kubera ivyo uri kurakora n'umuvumo ku buzima bwawe. Because what you do is a curse onto your life. Nabwiye ikibuye umuntu asunika ko kiramugarukako. I told you that the stone you throw away comes back to you. Kugira ngo simvuze siriko natunga urutoka abantu mumbabarire. I am not pointing fingers, sorry. Mbona ko hari igihe ntasura kurara abantu mu maso kugira ntibaze ngo yakora abanaka. Sometimes I do not look at people so they don't see that I am turazinanye bene data. We know each other. Ariko But ni jambo ryo kwisubira ko umwe wese ku giti ciwe. we have to always look back to ourselves and make up our minds. Biravuga ngo wibaza ko hagaze narabe ntagwe. The word of God says if you think you are standing, be careful not to fall. Kwera biravuga ngo umuza nupimira ko abandi no bazogupimira ko nawe. Because it says the scale you put onto others is the same one that will be used about you. If you don't have mercy ku bandi, If udafise imbabazi ku bandi, nawe nta mbabazi uzogirirwa you will muri not ubu have buzima. mercy in this life. Reka mdangize ikintu ni Kirundi mugabo si muri Bibiliya. It's just Kirundi is not in the Bible. Ariko no mu Bibiliya twobisanga no bitora. But I can look up for it. Abarundi barayamaze ngo The Burundian said, utaranyagirwa yibaza ngo ijuru rirasakaye. Reka ngeze iyo utaranyagirwa kunyagura bitahura. Iyo utaranyagirwa imvura iriko iragwa. If you have not yet been wet because of the rain, wibaza yuko ijuru hejuru yawe wibaza ko wewe hari amabati we you think that there ntonyagirwa. is a roof upon your head. Ariko nawe wundi munsi wonyagirwa. But one time you are going to be wet because of the rain. Je ndaza abantu bari bakomeye gusumba uko je no kwibaza ko nokomera. There are some people who were mightier than what I thought I was. Je ndaza umuntu yabona n'abamarayika gukije ndakubwiye nuko ndashaka kwishingira intare. I know someone who would look and see angels like this. Uwo muntu yarashobora kuza ahantu imwe zose ziraho abantu bari mfite imwe baca biruka nta numwe yashobora guma yicaye. He would come in the room and the people could not stand that had evil spirits. Ariko umuntu hakimeze uko vyarahindutse. But it's not like that anymore. Bisigura ngo nimba je nawe duhagaze n'ubuntu bw'Imana. If you and I we are standing, it's the grace of God. Ntugatege iminsi mwene data. Do not put days to stumble of your brethren. Kubera ko hejuru yawe naho nyene ntihasakaye. Because on top of you there is no roof. Koko nawe vyo gushikira. It can happen to you too. Kubw'ivyo dufatane mu nda. Because of that, let's join together.
inyuma hariyo ahantu usanga hariyo imyenge, behind there is some place you can find holes. ariko naho hari imyenge kwa mwene so, If there are some holes in the life of the brethren, niwayimenya ntuyereke umwansi wawe, if you see it, do not show it to your enemy. kubera yuko uwo mwansi wiwe nawe nyene n'umwansi wawe, Because their enemy is your enemy. ahubwo mufuke. But cover them rather. Uno munsi nibagira vyose, If you forget everything I said, uno munsi uko ikintu kimwe, remember this thing. icyo ntashoboye gusengera, What I cannot pray for, sinkwiye kukibwira abandi. I cannot tell it to anyone. Bon, cerekeye umwene data. That is about someone else. Icya kabiri, The second thing, urubanza ntoshaka ko bancira, the judgment I do not want people to make about me, sinkarucira abandi. I will not make it about other people. Icya gatatu, The third thing, icyo ntovuga mwene data yumva mu bantu, what I cannot be able to say when my brethren is present, sinkwiye kukivuga adahari, I cannot be able to say it when they're not present, kuko n'uburyarya, because it's hypocrisy. kandi Imana niba mu bantu nk'abo. And God does not live in such a people. Nitwahindura imitima yacu, If we change our hearts, nitwemera Imana kwidukora, if we allow God to help us and refine us, hama tukemera kugira umutima umwe wo kurondera Imana yacu, and have a common heart of seeking God, ubuzima bwacu buzohinduka, our lives will be transformed. ishengero rizogendererwa, The church will be transformed. abafise ingabire zizokora, The people will have gifts, they will work. kuko hari abantu bafise ingabire batinya kuzikoresha kubera amaso y'abantu. Yes, because sometimes the people are scared because of the eyes of people. Kandi ndashaka kubwira ngo Yesu ntagucira urubanza. I want to tell you that Jesus does not judge you. Ibi mvuze sindi ko ndashaka kubacira urubanza, I am not judging you by saying what I say. kuko ntunze urutoki izindi ziko zirandaba. Because if I point a finger at the fingers are looking at me. Yesu ntiyaje kuducira urubanza, Jesus did not come to judge us. yaje kugira ngo turonke ubugingo. He came so we can have true life. Reka rero tumere nk'amabuye y'ubugingo twubakane, So let's be like living stones so we can build each other. reka dufatane amaboko, Let's join together. reka tugire nk'uku. Murashaka kugira nk'uku, murashaka kugira nk'uku. Murabe ingene tumeze, Let's join together. murabona ingene tumeze, Do you see how we are? niko dukwiye kumera nk'abana b'Imana. That's how we have to be like children of God. Nje ninavamwo hagasigara umwanya ngaha, When I leave and there is one gap, nemereye yuko Satani aronka haca, I'm allowing the devil to have a room. kandi Satani nawe yokora kuri uyu, If the devil can touch this person, nanje birankorako. it touches me too. Urutoke rwawe rucitse umubiri wose uramererwa nabi. If one finger is cut, the whole body is hurt. Uno munsi ndashaka ko dusenga duhamba ibintu vyo, turashaka gufatana amaboko. Can we Yes, join together, join and take the hand of your neighbor? Uno munsi dusenge duhamba ibintu vyose vyadutandukanije. May we bury everything that separated us. Uno munsi dusenge tuvuga ngo mwami dushaka ubumwe kugira uze hagati yacu. Pray so God we can be one so you can live among us. Bishobora kuzotugora nivyo, Yes, it can be hard on us. ariko ndashaka yuko jewe mba igitandara umuntu mwene data ashobora kwegamirako. But I want to be a rock unto which my brethren can sleep on. Oya, nivyo Yesu niwe gitandara. Yes, Jesus is the rock. Ariko muri kuko natwe turi amabuye y'ubugingo. But remember, we are living stones as well. Eske nivyo biryoshe kumva ko ufise umuntu iyo ubabaye ushobora kumbwira kandi ukazi yuko ivyo bintu umubwiye ntaho bija. Isn't it amazing to know that you have someone to talk to and you know they're very private, they have a secret in Nivyo them? biryoshe kumenya ko ubwiye umuntu ivyo umubwira arashobora no kwisonzesha ku bwawe. Isn't it good that you know when someone would even fast because of you? Nimba we vyo kunezera nawe uwo muntu ku bw'abandi. If you would love that, be that person for someone else. Reka twebwe dutanga ubwugamo ntitwe abantu bukuraho ubwugamo. Let's be like a refuge. Let's not be like people who take away the refuge. Ubu si ubutumwa bw'umuntu umwe muri twese. It's not a preaching for one person. Nimba uri kwiyumvira ko hari uwo bwerekeye, If you think it's about someone else, nuko bwerekeye wowe nyine. it's because it's about you. Ubumwe si ubw'umwe canke babiri nubwo abantu bose. Unity is not for one or two people, it's for Ndashaka everyone. dufatana amaboko twese. I want everyone to join together. Ndashaka yuko dufukana twese. I want us to cover each other. Nibavuga umurongozi wanje pastor bazo bari kuvuga na jewe. If they talk about my leader, Pastor Jean-Marie, they're talking about me. Sinzovyemera nzonasenga kugira ngo Imana imufuke. If they talk about
him, I will disagree, and I will even pray that God covers him. kubera yuko bashobora kuba kwavuga ibinyoma ariko si nkwiye no kuvyumviriza nkwiye kubicira urubanza. They could have been saying lies. I'm not going to hearken unto it. I will pray about it. Nibavuga mwene data ufashe ukuboko ntuvyemere. If they're talking about the brethren you are taking your hand to, do not agree. kandi reka iyo kuha igarukire kuri we wowe genda ubisengere nawe babwira ati ntimusubire. Let that wave stop to you so you can pray. kubera yuko nibafukura mwene data nanje beje kumfukura. If they uncover that person, they have uncovered me. reka ndababwire Let me tell you. twese ntiturabanyankomezi. We are not mighty people. umuntu wese arafise amadefo We all have faults. kandi umuntu wese agenda aratunganywa n'Imana. And we all are being sanctified by God. Yesu azorinda agaruka naje ndumuvugishwa nguma ntunganywa. Jesus will come back, and even me who's a prophet, I'm still being sanctified. By the way sinumuvugishwa kubera shoboye. I'm not a prophet because I can. Imana yavyimvira ahitamo ati wenda guhisemo. He just chose me. urazi kenshi nabwiye Imana ati ibintu ntabyo nshaka je shaka kuba nk'abandi. I even told him, I don't even want this. I want to be like other imbwira ati people. ndazi gituma naguhisemo je navuze wewe. And he said, I know why I have chosen you. It's you. mwene data nimuga ifise intege nke. Brethren, if you feel like you have weaknesses, Yesu naguhamagara gucira urubanza. Jesus does not call you to judge you. nimba urugo rwawe rutameneze neza Yesu nteko aragucira urubanza. If your home is not going well, it's not because Jesus is judging nimba you. ufise ingorane finance Yesu nteko aragucira urubanza. If you have problems financially, Jesus is not judging you. so natwe rero ducira urubanza abandi. So even us, let's not judge each other. reka dufatane amaboko dusengeranire. Let's join together and pray for each other. jewe ngene ndabigenza iyo umuntu ambwiye ikintu. What I do when someone tells me something, na madama arabizi ntahenda arambaza. even my wife knows, she will not ask me. ariko ndabaza uwo muntu naka urashaka ko ndabimubwira. I ask them, do you want me to tell the other brethren? atavyemeye ntacyo mvuga. If they don't want me to say it, I will not say it. urazi igituma. Do you know why? ishire mu kibanza ciwe wafukuye weretse mwene data aho ukomeretse. You show your brethren where you are hurt. amaca agenda kugufukura mu ibarabara. And then they uncover you in public. ntibishoboka. It's not possible. uno munsi utegerezwa kwihana mu mutima jewe na Today, wewe. you and I have to repent. icyo nico giciro c'ukubumwe. That is the cost of unity. kandi hata ubumwe buhari When there is no unity, nta bushobozi bw'Imana buhari. there is no power of God that is availed. muranyemereye dusengere hamwe. Can we join together and pray? yes. barashobora kudufasha sinzi akarimbo mushobora kudufasha. ndashaka usenge mu majambo yawe Pray in your own words hama ubwire Imana and tell God ibivuye ku mutima wawe uko bimeze kose. what comes from your heart, however it is. ndashaka umwe wese yisengere. I want everyone to pray for each other. yesu undi munsi baje gutera ibuye umuntu yavuze ngo utarakora icana mutangura When they're inyama. going to stone the woman, yavuze he ngo said, if you have not committed any sin, you can throw the stone. yesu acambwira ngo ntibagucira urubanza nanjye ntabwo ndaguciriye. And said, they have not judged you, I'm not going to judge ariko you. genda wihane ntuzosubire ukundi. But go repent and you do not do it again. reka dusenge bwira Imana ishobore kudukorako. Let's pray so Jesus can touch us. singera ababisingera mvuga ubutumwa kubera yuko numvise ibintu. I never preach because I hear something. noneho nta makuru ufise menshi jewe. I don't even have a lot of stories. ariko ndiko ndasenga ndabwira Imana mbwira icyo ushaka kumvuga uno munsi. But God told me what I have to talk about today. aho yoba yonshingira nayo yuko namuhaye amaverse ni mugabo bishobora guhinduka je ntavyo nzi. I gave him the scripture, but sometimes it can change. nawubwiye ntuze kubera bifashe ngaha mugabo I don't know, it may change, so I'm not sure. Namubwiye ko bishobora guhinduka sinzi neza. Yeah, so I'm giving you the verses. Ndaguhaye amajambo tuza gusoma. If it doesn't change, please you will display it. Bidahindutse urabishirako. bisigura ngo ivyo navuze mfata ko Imana yatuvugishije nanje That ndimo. means that God has spoken to us, me included. turashobora gusengera hamwe. We can pray together. Hallelujah. Moresha, Shaka pastor. Moresha, Moresha, icho wamamagariye, mindura, 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 uwo wamamagariye.
예수 이초와 마마가리에 민두라 민두